Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudene ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze amakuru yacu uyo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu reka tuyatanguriye mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse n'ibindi bihangange vyo muri CNDD-FDD barahiye bararengwa bavuga ko Bertrand Ndayishimiye bagomba kumutembagaza vyanka vyakunda. Nyuma yo kandi Ndayishimiye hamaze iminsi atamenaniye neza n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo, aho amwagiriza ko ngo yanze ko yongera kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baje guhonerayo. Ibi vyose rero vyadugijwe cyane n'intambara iheruka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gisagara ca Uvira, aho rero umugwi witwa Jurwanisho cyangwa se ihuriro rya AFCM 23 bafataga uyu mugi cyangwa se iki gisagara, bikaza kurangira rero igisirikare c'u Burundi FDNB cari kiringaho muri ivyo bice gikubitwa kirahunga gihungira mu Burundi ndetse kinahungana na bamwe mu basirikare ba Congo FARDC, harimo n'aba FDLR, tutibagiwe ko haje no guhunga n'abandi banyagihugu itsinzi bahunga iyo mirwano. Twabwiye kandi ko ari n'amakuru ugeze guhabwa n'abanyagihugu bari batuye mu Cibitoke ngaha mu Rugombo, bavugaga ko ngo hamaze iminsi hagaragara amabomba ateye ubwoba ariko araraswa. Ibi byose rero byari byahungabanyije umutekano. Igisigara c'u Burundi FDNB rero yemera kubiterwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo caciye gihunga isubira mu Burundi, ndetse nk'ubu amakuru dufise nuko igisirikare ca Kongo kiri mu Burundi ngo catanguye murantunga ucatanguye kuyerera yihirimo kiragura imbwa mu Burundi, kiriho kirarondera imbwa mu Burundi nyene ngo bakazigura bakazirya ibintu, ndetse byanatangiye gutera ubwoba abanyagihugu ubu Burundi. Perezida Ndayishimiye rero kuri ubu ari mu yabiri bihangange bya CNDD-FDD na cyane ibiri mwirage rya Petero Nkurunziza byahagurutse birarahira birirengwa, bivuga ko Ndayishimiye batamushaka ku butegetsi ahubwo ngo abogozwa hakiri kare cyangwa se ngo yavyanka akishwa. Ibi rero biteye ubwoba Ndayishimiye n'umuryango wiwe, ndetse isaha n'isaha murashobora no kumva bahunze. Ariko kandi abahinga mu bya politike bavuga ko n'ubundi Ndayishimiye naramuka yitoje mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027 ngo ibintu bishobora kuzoba bibi cane kurusha ibyabaye mu mwaka 2015, ubwo perezida Muhizi Petero Nkurunziza yitozaga mu kiringo ca gatatu, bikaza kurangira rero abanyagihugu itsinzi biraye mu mabarabara, abandi ndetse baranapfuye, abandi barapfungwa, abandi barahunga kubera ivyo byose byabaye muri ico gihe. Ibintu rero n'ubu ngubu nuganurwa ko Ndayishimiye naramuka yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri ayo matora ngo ibintu bishobora kuzaba bibi. Wahoze rero ari ushinga amateka akaba ndetse ari no umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yatangaje ko Ndayishimiye nawe atamushaka ku butegetsi, ngo ivya Ndayishimiye barabirambiwe, ngo kuvo nta kintu kizima ariko arakorera abanyagihugu, ibituma ndetse intambara zaduka mu bihanganga bya CNDD-FDD. Prime Niyongabo rero nawe yararihe ararengwa avuga ko Ndayishimiye taco amaze ngo ntagishoboye kuba perezida, ndetse ngo nta nubwo bakimukeneye ku butegetsi, ahubwo ngo na atembe arakora ubutegetsi aba ashoboye gutwara abatware. Reka tunyarukire mu yandi makuru. Sostene Ndayizeye imbonera kure igisibije muri Imwaro, ururwanko rwose ruva kuki. Ejo haheze twarababwiye umwigisha Ndirekuramba Tarsise aherutse kunyuruzwa n'iperereza muri komine Bisoro yahahora za zone Kanka. Uyu mwigisha wo mu mashuri yisumbuye ahitwa Inyangwa muri komine ya rya Soro yahahora nyene yari asanzwe ari mu ndongozi z'umugambwe CNL mu ntara ya Mwaro. Nkuko twabibonye mu nkuru imutabariza
ahejeje kunyuruza Ndirekuramba Tharcisse bari barongowe n'imbonerakure niyo tugiye kugaruka ko muri iyi nkuru yacu. Bamwita Sostene Ndayizeye. Sostene Ndayizeye avuka ku mutumba wa Kariba muri zone Nkaka komine Bisoro mu ntara ya Mwaro yahora. Ni ukuvuga ko Sostene ava hamwe na Tharcisse aherutse gufatisha. Bamwe mu batwandikiye ko bamuzi cyane muri kaminuza y'u Burundi aho yabaye mu mbonerakure zari zigibishije. Umwe mu bo bari kumwe muri kaminuza yagize ati uyu Sostene mwavuze yagiye imbere y'abanyuruje Tharcisse ni imbonerakure itinyitse kandi ikorana cyane n'iperereza kuva akiri muri kaminuza y'u Burundi. Ivyiwe muri kaminuza byari byaratuyobeye, twinjiye tumusangayo aranatwiyegereza cyane kugira ngo atwinjize mu mugambwe, ariko yaranahejeje aguma muri kaminuza nyene. Yagiye kuhasohoka amaze imyaka 3 yitwa ko yasohotse n'izambonerakure muhora mwandika ko zifise ubushobozi budasanzwe muri kaminuza y'u Burundi. Akajagari kose kabaye muri kaminuza yaba akarimwo ndetse na cane ibijanye no kugirira nabi abatari muri CNDD-FDD canke amanyanga yo gushiraho abaserukira abanyeshuri bikozwe n'umugambwe. Yavuye muri kaminuza bavuga ngo yaronse akazi imwaro, ariko ntitwigeze tumenya akazi akariko. Ico ndabiziko nuko ari umuntu yamuunzwe n'amacakubiri be n'inzigo, arazirana ni ikintu cose kitari muri CNDD-FDD. Umwe mu babanyi biwe muri komine Bisoro nawe yagize ati uyu Sostene ni umuntu akora ibibi cane. Mu minsi iheze hariho umukobwa yakubitishije bapfa amatongo. Uyu mukobwa yagiriye no mu bitaro. Imbere yo gukubitwa yari yabanje kumufata ku nguvu. Sostene arantinyitse rwose, hano ndi bamwe bitwa ngo intakorwako. Mu gaturuturu ko ku munsi w'Imana uheze, Sostene Ndayizeye yari aho mwigisha Tharcisse Ndirekuramba asanzwe aba mu minsi y'akazi muri zone Kanka ya komine Bisoro ihahora, maze ashika amuhamagara amubwira ngo iyambare baramumutumye Tharcisse yabajije ico amwagiriza. Sostene ati urabimenya ushitseyo. Tharcisse yabaye agisohoka aca yinjizwa kamyoneti double cabine yera y'ibiyo bitabona. Kugeza ubu ntawuzi iyo Tharcisse yajanywe. Imodoka yamutwaye ivugwa ko ari iyo mw'iperereza Igitega. Uru rwanko rwose ruva kuki? Biragoye gutahura ingene abantu bakiri bato, urwaruka ruhejeje kaminuza, usanga tuba mu urwanko rungana gutya. Umwanya umwe wumva ngo bari mu urwanko rufatiye ku moko kubera inyigisho mbi bahawe, uwundi umwanya ukumva ngo n'urwanko ukabona rwa rwanko nyene rutandukanye n'abo basangiye ubwoko, bagahorana imigambwe. Ikibi n'inzigo si umutahe mu buzima. Impera n'imperuka bigira nabi nyene kubibamwo. Iyi si iragoye, abantu bashoka bagashira imbere urukundo. Urya ugirira nabi uratangara ejo usanze ari we nyene ukeneye ko agutabara. Nko kwanka umuntu ngo ntimusangiye umugambwe ukabikora warize kaminuza, ubwo ni ubujuju bungana gute? Kunyuza umuntu agasiga urugo mu gahinda bitanga iyihe nyungu ku babikora?
Hari umunyororo abangamiye bagenzi be mu mpimba, abakenyezi baratabaza. Yitwa Ndayizeye Ezekiel batazira Tayiga cyangwa se Tiger. Ni umunyororo mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu munyororo mushasha w'ibohero, uyu umuyobozi mushasha w'ibohero aherutse kumugena ngo abe uwujejwe umutekano mw'ibohero ryose. Abanyororo baridoga ko akoresha ayo mabanga mu kubahohotera. Hari benshi amaze gukubita, abakenyezi bo ngo bavuga ko bagowe ayasumba ayo yahavuye yihabye ivyo gukoresha siporo. Abakenyezi ndetse n'abigeme bapfunzwe, ariko kandi intumbero ivyiyenyegeje inyuma ni iyindi. Umwe mu bahohoterwa na Tayiga yatwandikiye agira ati: mwaramutse neza, twashaka mudufashe kuvugira abapfungwa bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Barafashwe nabi n'umugabo yitwa Ndayizeye Ezekiel batazira Tayiga, aheruka guhabwa n'umuyobozi w'ibohero amabanga yo kuba titulaire ajejwe umutekano indani. Tayiga ataratwara hari hatekanye, abapfungwa bari batekanye. None ubu kuva Tayiga agenwe arakubita abanyororo bagenzi biwe ataco bamugize. Ni umuntu arenganya, ashaka kwifatira abantu bose, agenda yiyemera ngo yashizweho na aba generali, ahandi ukamusanga yiyamvika cane impuzu z'umugambwe. Umwumvise yigamba ngo ntiwomenya ko ari umunyororo nk'abandi bose. Imyidogo ni myinshi mu banyororo kubera uwo Tayiga. Uwundi mugwi abangamiye cane ni abakenyezi ndetse n'abigeme bapfungiwe mu Mpimba. Yarihaye ivyo kuza araja aho abagore baba, aho rero ngo agiye kubakoresha siporo, ariko kandi intumbero iba ngo yinyegeje inyuma ni iyo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Uyu akeneye amakuru mu baja muri siporo, akamubwira ngo aje mu kavuriro k'abagore, aho ngo niho aca amusanga. Uwo mwankiye ko baryamana araheza akamutoteza bidasanzwe. Abavyemera nabo nyene babikora kubera gutinya ico gitsure ciwe, ngo ni igihangange kizinanye n'abakuru hose. Avuga ko ari uwo kwa Generali Ndirakobuca. Turasabye nukuri rero abategetsi bamenye amagorwa turimo kubera Ndayizeye Ezekiel batazira Tayiga. Kuva haje umuyobozi mushasha yitwa Abdulu, abanyororo bagowe ay'ikivumvu. Tayiga niwe ariko aratudurumbanya, ubundi twahora dutekanye. Ni bamukureko canke bamuhanure areke gutoteza abanyororo nkawe. Si ino orangiza ntavuze ko inzara irembeje abanyororo, imfungurwa ntazo. Abategetsi b'igihugu nibatugarukire. Ico ngomenya nuko kandi uyu munyororo nyene nawe nubwo akora ibyo ngivyo, ari mu munyororo ariko nyine agaca yitwaza ngo kari uwo kwa generali, akavuga ko rero ngo ari igihangange atawushobora ngo kumukorako canke se ngo nta n'uwo mutinyuka. Kuba atari rero mwari mwumvise ibya Guillaume Bunyoni, nawe kuri ubu ngubu ntabwo ameze neza mu bitaro bya Gitega aho arwariye, ndetse biriko biranuganurwa ko kuri ubu ngubu ngo amagara yiwe yamaze gutosekara, noneho bikomeye cyane, ibintu bishobora gutuma biba bibi. Ariko nyine abaganga bakaba bandanya kumukurikirana kugira ngo bamenye uko amagara yiwe yose ahagaze, nubwo nyine ari ibintu bikomeye cyane. Tuzakomeza tugende dukora amatohoza y'ibiriko bibera muri iryo bohero rya Mpimba, aho ndetse hari abanyororo benshi cyane wumvise ko batanze intahe bagaragaza ko bashavujwe cyane n'ivyo bakorerwa n'uyu mugabo Ezekiel Ndayizeye, ariko arabahohotera yitwaje nk'uko ari uwo mu muryango
wa Haveliano Ndikuriyo nk'uko amakuru dukura ku rubuga abicikiriza. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko turabashikiriza kuri iyi saha tudusozereye amakuru yacu ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko abari bari mu micungano itandukanye igize igihugu cacu Burundi, nk'abari mu ntara zitandukanye uko ari eshanu, nk'abari Bujumbura izo zashizwe ko mu ndinganizo shasha, aha twavuga nk'abari Bujumbura, abari Butanyerera, abari Burunga, abari Igitega ndetse n'abari mu zindi ntara zose ntabashije kudondora. Mukomeze mugire ibihe byiza, abari mu bihugu bibanyi, abari mu Rwanda, hari mu ntara y'ubumanuko, y'uburaruko, uburengero n'ubuseruko ndetse n'umugwa mukuru wa politiki w'ico gihugu ariwo Kigali mwese, reka tubatere yambo. Abari muri Kongo ntitwabibagiye, abari no mu micungano yose itandukanye mu bindi bihugu nka Uganda, byose ndabashimiye, mukomeze kubana natwe mu makuru yacu tubashikiriza.